Shalom shalom bakunzi ba Horikana TV, reka ndabaramutse ndabifuriza igitondo ciza, umurango mwiza canke ijoro ryiza bivanye naho umwe wese aherereye. Gisirene Haziyo nije ngiye no kubashikiriza ikiganiro. Ndi kumwe n'umutumire arabibwira kaze. Murakoze cyane kudutumira. Ego mutwa bande muturamukirize n'abakunzi bacu. Ubwa mbere mbanje kuramutsa abakunzi ba Canaan TV. Imana mwese bahe umugisha. Amazina nitwa Teddy Claude Harushimana, rero nkaba ndyoheye cyane gushobora kuba hano kuri no TV yanyu no kugira ngo dushe kuganira. Murakoze. Yego kaze cyane. Tugiye kuganira ikiganiro kivuga ni gute twoshobora gufasha abana mu gihe c'akaruhuko nk'iki ca vacances. Ni gute dushobora gufasha abana bacu? Hari igihe ushobora gusanga ikiruhuko kibaye kinini abana bagiye mu bisamaza, birasaba yuko twebwe ngira ngo nk'abavyeyi dufise ico twokora kugira ngo abana bacu akakaruhuko bakavyaza umusaruro. Iyo tuvuze gufasha abana bari mu buruhuko dutegerezwa kumva ubwa mbere yuko ari igikorwa c'abavyeyi. Nta kintu gishasha kiba kije kuko abavyeyi baba basanzwe barera abo bana. Rero kuba rero bagiye mu kiruhuko no guhindura gusa uburyo bari basanzwe babitwararika kuko abana baba bamaze igihe kirekire bari kwishure. Ubu rero bari muhira wa mwanya y'amasaha yose barabafata bari kwishure. Ni gute rero muhira nk'abavyeyi bakwiye kwiyumvira ukuntu abo bana bashaka kubakurikirana nk'uko babivuze mu ntangamarara, kuko tutabakurikiranye, abavyeyi batabakurikiranye, abo bana barashaka kuja mu bintu bibasamaza bibi canke se bagahura n'abandi bana babigisha ingeso mbi, ugasanga umwana uburuko buraheze asigaye ari umusuma, asigaye afise ingeso mbi. Rero kuri jewe nibaza yuko ikintu ca mbere nashaka kuvuga, abavyeyi nibumve bwa mbere ko ari uruhara rwabo, kumva ati uko nifuza ko umwana wanje azomera muri kazoza, ubu rero ndaronse akaryo ko gushobora kugumana nawe canke se kwiyumvira ibikorwa bitandukanye uwo mwana ashobora kujamo kugira ngo ashe kuronka ibintu bishasha. Ica mbere jewe nobwira abavyeyi, ica mbere nuko baha abana akanya ko kuruhuka. Kuko umwana yahora azinduka kumbure yitegura kuja kwishure, mugabo kumuha akanya akaruhuka, ico ni igikorwa ciza co mu buruhuko. Mugabo kandi ako karuhuko ndiko ndavuga si ka karuhuko ushobora kureka umwana akaguma aryamye amasaha 3, 4, 5, 6, sivyo nashatse kuvuga. Ni kuvuga ngo kumbure yahora azinduka, mugabo ubu ukavuga ati rimwe na rimwe, apana naho nyene imisi yose, ukavuga ati kumbure kwa mbere, kwa gatatu canke kwa gatanu. Kubera ko tubikora imisi yose. Igituma tubikora imisi yose ni kugira ngo umwana yimenyereze, umva asanzwe yaramenyereye kuzinduka. Rero ni vyiza yuko umwana yimenyereza kuzinduka, kuko iyo umwana amenyereye kuzinduka, ica mbere uri kuramufasha ico bita gestion du temps, kumenya ni gute umwana ashobora gutunganya umwanya wiwe, akamenya ati mvyutse mu gatondo, yahora avyuka kumbure nimba ari umwana muto afise munsi y'imyaka 4 bahora bamutegura, canke n'umwana afise imyaka 7, 8 no kurenza yahora yitegura. Rero ni kwiyumvira ni gute ashobora kumandanya iyo rythme, akamenya ati ubu nahora mvyuka nkitegura, nkafata icayi cabonetse, nkitegura, mugabo cette fois-ci vyose ndaza kubikora, mugabo sincanja kwishura, kumbure nca nkora udukorwa twimuhira. Rero naho nashaka rero gukebura ku mwana wa 5. Umwana wa 5 urashaka kumwigisha. Reka ndabaye nk'akarorero, je ndi umuvyeyi, ndafise abana, wanashaka ndafise abana bari muri iyo myaka 5, 9 ndabafise. Umwana w'imyaka 5 urashaka kumwigisha icari c'isuku. Yego. Icambere ukamwigisha isuku ryo ku mubiri, ukamubwira ati boga gutya, binyukura gutya. Kandi mwibuke iyo myaka abahinga bavuga yuko umwana imbere y'imyaka 12 ni imyaka myiza cyane, aho umwana ushobora kumuterekamwo yaba amavalere, ibintu vyose wifuza yuko azobamwo canke se azovamwo amaze kuba umuyabaga, ubikora imbere y'imyaka 12. Umva rero uwo mwana w'imyaka 5 ni wamwigisha ati umubiri wawe bawugirira isuku gutya na gutya, uwo mwana kizoba ari ikintu ciza. Umva rero uburuhuko kaba karyo keza ko kwigisha abana ukuntu bashobora kwigirira isuku ku mubiri wabo. Iki naco kigira kabiri ni kubigisha gukora isuku
ryo mu nzu. Tuvuze mu nzu no guhera hahandi mu cumba aho barara umwana bakamwigisha akabaza ati wisasire gutya na gutya. Je ndibuka muri ubu buruhuko nyene twamaze gutangura ndafise akana gafise imyaka 8 niko nasanze kariko karagwana n'ukuntu bazinga ishuka. Ndabona ukuntu ishuka bari ndende, ndabona ukuntu ariko karagwana, mbanza kwanza ndamureka ndabe ukuntu abikora, kandi yarayizinze nawe yayizinze nabi, muga yarayizinze. Umva rero hamwe rero umuntu rero camwigisha ati isuku barikora gutya mu cumba ciwawe. Rero nashatse cyane kugaruka ku matranche d'âge, ku myaka, kuko abana bose ntitubigisha bimwe. Umva cyane nk'abo bana bafise kuva ku myaka 7 hoho no kuba maso, kuko umwana abatangiye kuba trop curieuse canke curieuse, abatangiye kwiyumvira mbega ibintu bikora gutya na gutya. Umva rero kabara akaryo keza ko kumwigisha ibintu byose. Hanyuma nibutsa abantu yuko indero yo mu gisagara sico kimwe n'indero ya ruguru. Voilà, umva biratandukanye gose. Ibintu kandi ko ndavuga hanini cyane, nariko mvuga cyane ku bana bari mu bisagara. Tuvuze ibisagara na ruguru ari ibisagara, ari imigwa mikuru y'intara. Urumva rero abo bana baba bakeneye ko tubigisha ibintu bitandukanye. Nako ndavuga isuku yo ku mubiri, ariyo isuku y'ahantu abana basanzwe baryama, mugabo kandi no kumwigisha n'ibintu byo kumesa. Hari ikintu kimwe ntemeranya n'abavyeyi benshi, niki kintu cyo kuvuga ati reka tuzana abakozi barakora byose. Umwana bazomumesurira bazomukorera byose, mugabo uwo mwana arashika ahantu akura. Nukuri ni ikintu kibabaje cyane nk'ubu ugiye wumva ati umwana w'umukobwa ageze mu bigero ntazi kwimesera, ntazi gukoropa, kandi uwo ukumva ngo umunsi umwe azokuba kugwiwe. Uwo mwana igihe azogenda kuba kugwiwe bizomugora cyane gose. Nico gituma ubu buruhuko twitwararike indero y'abana bacu mu kubigisha udukorwa twose duto dushoboka. Babigishe kumesa nk'uduhuzu twabo two munsi, umwana kumwigisha ati bayimesa gutya na gutya, amasokse, ibintu byose ibintu vyoroshe. Kumwigisha ati inzara bazica gutya na gutya. Umva utuntu twose kumbure twahora twibaza duti n'umukozi aza kwikora, kabara akaryo keza yuko umwana tubimwigisha. Arona ariko ndavuga ku bintu bijanye n'umubiri n'isuku, mugabo kandi hariyo n'ibindi bintu bijanye n'ubwenge. Ni gute umwana umwigisha ibintu by'ubwenge bishasha. Aho rero bica bivana rero na presence n'umwanya w'abavyeyi. Aha munyumvirize neza, sindi ko nshaka yuko haza mu wundi muntu wo hanze. Ndiko nshaka bwa mbere shimikire ku bavyeyi, kuko ni responsabilité y'abavyeyi, si responsabilité y'abandi bantu. Umwana ndasavye abavyeyi, ndabizi yuko biragoye. Abavyeyi bategerezwa kwiruka kurondera ibi n'ibi, mugabo bamenye bati nutaha umwanya umwana wawe, hari ibindi bintu bibi bizotwara umwana wawe, kandi bikamutwara mu bintu bibi. Rero ni vyiza cyane yuko abavyeyi rero baca bafatira akanya ko kuvuga ati umwana wanje rero nagomba rero ntangure ivyo bita ama valeur, ndamwigishe mbega turiko turavuga ukuri. Umwana ni gute umuvyeyi ashobora kwigisha umwana wiwe kwimenyereza kuvuga ukuri, kuko mwibuka ikintu kimwe, icaha carinjiye mu isi. Umwana w'umuntu yarononekaye. Umwana muto ikiza kukwereka yuko icaha cyamaze kwinjira ku isi, nuko usanga abo bana ndiko ndakubwira iyo myaka 5, 6, 7 hari icaha, hariyo igikorwa kibi umwana akora nawe nyene ubwiwe akumva yuko yakoze ikosa. Umwana akabesha facilement, wamubwira ati kijya kintu ninde yagikoze, akabeshera uwundi. Ni gute rero ushobora kumukosora muri ubu buruhuko? Abana bacu tubigishe ko abana bavuga ukuri. Aho naho rero dushobora gukoresha ubuhinga butandukanye. Hari gukoresha inkuru ziri muri Bibiliya. Jewe nk'umuntu w'umukiristo, nk'umuntu yemera yuko ijambo y'Imana yuko ari ryo rihindura ubuzima bw'umuntu, muri Bibiliya turafise inkuru nyinshi cyane zishobora gufasha umwana gutahura. Rero kugira ngo umuvyeyi asho kubwira umwana inkuru muri Bibiliya, asha kumwigisha nk'akarero icari cyo kuri, birasaba ko umuvyeyi abazi Bibiliya, birasaba ko abayisoma ubwiwe. Urumva rero uwo mwanya rero mwiza kwigisha abana ama valeur
bikogwa ahanini cyane muri aka kanya k'uburuhuko. Abavyeyi bumve bati mu myanya yabo yo kugenda kuronderera umuryango basuye kandi bibuke bavuge bati yuko uruvyaro muhira hari uruvyaro twasize muhira none tubasigira abakozi mugabo reka natwe turondera umwanya wa mwanya wacu wo kubana nabo naho yoba ari saha imwe canke amasaha abiri mugabo tubane nabo abana tubigishe. Ikindi kintu naco nohimiriza abavyeyi kwigisha abana ni ikintu cyo kubereka urukundo. Nk'akarorero bagasohoka hanze bakaja ahandi hantu naho botambuka gusa bagatambuka bakaja ahantu, ivyo birereka umwana araryoherwa cyane iyo abonye ari kumwe n'umuvyeyi we canke n'abavyeyi biwe. Umwana biramufasha cyane. Umva rero ndashaka ko ndavuga gusa ibintu abavyeyi bokora muri ko muravyumva muri ivyo bintu byose meje kuvuga nta kintu na kimwe gisaba amahera gisaba amafaranga, byose bisaba umwanya. Nico gituma bijya bintu twakuze batubwira ngo time is money, yuko umwanya ungana n'amafaranga. Rero umwanya wacu muri bino bihe by'uburuhuko tuwuhe abana bacu mu buryo bukwiye. Hanyuma ikindi kintu naco nashaka gusaba abavyeyi bo kwitwararika nivyo abavyeyi kubera ko batoronka umwanya muremure nibiyumvire kandi hari ubundi buryo bwo kwigisha abana no kubagurira ibi bintu by'amaje. Hari udukinisho abana ushaka kubagurira ugeza T2000 cyangwa ahantu hatandukanye bagurisha utuntu tudukinisho tw'abana. Utwo n'utuntu ushaka kugura natwo nyine turafasha. Par exemple nk'ubu hariho utugame, hari utuje udukoresho tumwe dushobora gufasha umwana kugira concentration ariko arakinisha ako kantu bimusaba kwiyumvira agashiramo ubwenge akiyumvira ati iki niki gicaha gisubira aha. Ivyo birafasha. Cyangwa se mu gihe uburyo budakunze ukugura utwo dukoresho urashobora gukoresha telefone yawe. Muri telefone yawe ukabanza ukagira ubushakashatsi ukaraba amaje educatif parce que hariho amaje amwe yigisha abana. Ayo maje par exemple agaca afasha umwana kumenya ibi nibi. Nkaje ndafise amaje ashika 15 muri telefone yanje. Hariho nkaje imwe ijanye no kugira isuku ku mubiri. Umwana akabaza ati nk'ubu nk'akarero ngatusanga nije ishobora gufasha umwana kumenya mbega umushatsi bawoza gute, mbega ushaka bibrosa gute. Donc ivyo byose ni ibintu ushobora gukoresha telefone yawe utarinze kubanza gusesagura amahera. Ya telefone nyene dufise ya telefone nyene twaguze amafaranga menshi tugerageze twiyumvire ni gute ino telefone ishobora gufasha umwana mugabo akaba ari twege twiyumvira kuko telefone murabizi umwana arashaka guca manipira agashiramo ibindi bintu. Cyo gituma warinze uyihereza umwana nugerageze kuremo nka connection internet kugira ngo umwana agume nyene muri ayo maje ntave asimba ngo arabe ibindi bimusamaza bishaka kumutuma yiga ibindi bintu bidakenewe. Urumva ubwo n'ubundi buryo bushaka gufasha abana kugira ngo uburuhuko bushe kugenda neza. Hanyuma ikindi nashaka kuvuga ni ku bintu bijanye n'imico kama yacu. Turi mu gihugu bita Burundi. Mbega ntaguciriyemwo ikintu cyo kugura amayinite menshi hoho kugira ngo basamarire ku madesanime hari ico vyica cyane? Ico kirica cyane kubera yuko turabizi hageze uburuhuko abavyeyi bose baca bagenda sinzi Star Times Canal Plus bakubitirwa kugura amayinite bakavuga ati reka tugure sinzi ya 100,000 kugira ngo yabuke nyene mu bintu vyose abana bashaka kuraba. Mugabo ikintu kimwe abavyeyi batazi nuko ibintu vyose bica kuri televizion si ibintu bifasha abana. Kuko nagomba ndababwire yuko ibi bintu bica kuri zino televiziyo amashene yose tugura usanga ari ibintu cyane bifatiye ku mico y'abantu bo hanze, imico y'abanyaburayi, imico y'abantu bo muri Aziya cyangwa se ibintu bigezweho uno munsi. Ndabaye nk'akarorero hari amadesin anime menshi cyane uno munsi ariko arashira imbere ibi bintu by'ubutinganyi. Ibintu usanga abahungu ku bahungu bakundana, abakobwa ku bakobwa bakundana, ari amadesin anime. Utari umuvyeyi ushobora gutira attention ngo ubanze urabe
kuko ngaha uwo mwanya wo kuraba je nibaza ko utonawuronka kuko uba ugiye ku kazi nabo bagasigara kuri televiziyo. naho rero abavyeyi rero bakwiye kubera amaso. Ushobora kwibaza ati umwana wawe wamusigiye amadessin anime mugabo kubera ko ayo madessin anime utazi ibirimwo du début à la fin birashobora gutuma umwana wawe agira gute yiga ikintu kibi. Hanyuma hariho n'izindi dessin anime zishira imbere ibintu vya magie aho usanga kandi izo wanashaka muri kino gihe tugezemo nizo nyinshi cyane gusumba zijya zipromoting ubutinganyi kubera iki magie magie igituma abantu bakora izo dessin anime baba bashaka kugira ngo abantu bose babiraba bakura amaso ku Mana yaremye amajuru n'isi batangure kwizera ubundi bushobozi butari ubw'Imana. Urumva abantu bakora zijya dessin anime bo barafise objectif, barafise programme, barafise agenda caché yo kugira ngo bashobore konona imico y'abana bacu bakure batizera ubushobozi bw'Imana mugabo gusa bizera ubundi bushobozi bwabo n'ubundi bushobozi bw'umwiza. Nico gituma umwana kuraba televiziyo ni vyiza cyane yuko uba uri sure kumenya ati ibintu hava araba ndabizi jewe umuvyeyi kandi n'amasaha hava birabirako ndayazi kuko c'est vrai kuri televiziyo si vyose bibi ari amaprograme aryoshe cyane nk'ubu nk'akarorero hariyo bivanye n'ingabire ico naco ndaza kugishikako hariyo ingabire usanga waramaze kubona umwana wawe afise ndaguye nk'akarorero umwana wawe arashaka kuba akunda cyane ibintu byo kuririmba rero ugaca usanga rero kuri televiziyo hariyo amaprograme tuzi spéciaux baba ariko bagira amacompetition yo kuririmba nk'iyo irashaka kuinspira irashaka gufasha uwo mwana wawe mugabo toujours ya responsabilité y'umuvyeyi iguma igaruka mbega ivyo bintu umwana wawe agomba arabe mbega nivyo ni ibintu bimwubaka ni ibintu bimufasha kuko je nk'umuntu ari muri iki gisata cyane cingo n'imiryango turamaze kuronka intahe nyinshi cyane z'abana bagendewe n'ubushobozi bw'umwiza kubera ko gusa yaravye amadessin anime arimo magie cyangwa se amadessin anime arimo ibikoko gatsanga umwana arabyutse mu ijoro aragangabutse ariko ararota abona inzoka ije kumukomora koko nivyo bintu yiriwe araraba cyangwa se yaravye dessin anime irimo magie akabona ubwiwe aragurutse akazibona umwana ariko aragwana ashaka kuguruka mu gihe abaryamye kubera iki nivyo bintu yaravye. Rero je nagomba guhimiriza abavyeyi hariyo amadessin anime uno munsi afatiye ku nkuru za Bibiliya nk'ubu nk'akarorero abantu bashobora kugenda kuri YouTube bakaraba page yitwa Bible Animation Bible Animation iyo animation iyo ni chaîne batwereka inkuru zo muri Bibiliya nk'izo ushobora kuzereka abana birashobora kubafasha kuko abana birashobora kubigisha ibintu byinshi. Hanyuma abavyeyi dufata uwo mwanya tugende tugire ubushakashatsi tugende turabe mbega muri ivyo bintu bigezweho by'ama réseaux sociaux nibihe bishobora gufasha abana bacu hanyuma tubiprograme kugira ngo bishobore gufasha abana. Jewe toujours ngomba ndabakarero je ukuntu ndabigenza ko muri birashobora gufasha umuntu umwe canke babiri. Alors je ubu narafashe ingingo yuko ibi bintu byo kugura amayinite ya Canal Plus mu buruhuko yuko atavyo nkora ukuntu rero je nca ndabigenza ndagenda kuri internet nkaraba ibintu vyose vyogira akamaro abana nkabiteresharja maze kubiteresharja nca ndabibika muri flash disk hanyuma rero bivanye rero nico nshaka ko abana baraba nca mvuga nti uyu mwanya uyu n'uyu bava baraba ibi nibi nk'ubu nyene je ndi ngaha mu kiganiro mugabo abana nabasigiye ordinateur na dessin anime iri educatif cyane ku bintu bijanye n'ukuntu bashaka kugira isuku muhira. Iyo ni dessin anime ni ibintu bihari urumva rero birasaba yuko abavyeyi tugira ubwenge kujya nyene urugo rwubakwa n'ubwenge niko kandi n'indero y'abana birasaba ubwenge. Hanyuma ikindi kintu naco cyo gukora mu buruhuko iba ari imyanya myiza yo gusengera hamwe n'abana. Ni vyiza ko abana batwigira ko twege nk'abavyeyi bakaturaba
tukagira etude biblique turi kumwe kavuga ati uno munsi twomba twige muri Matayo igice ca 5 ugasoma akaba umwanya wo gusenga ivyo navyo bica bifasha abana kuturabira kuko abana baratwigana bararaba ati abavyeyi bacu uno munsi twasengeye hamwe uno munsi ni mama niwe yatangiye gusenga yasenze gutya na gutya mu kurangiza ni papa yasenze papa niwe yasomye uyu murongo uyu n'uyu niwe yatangiye kuwukomanta ko mama arakurikira hanyuma ubukurikira cette fois muca mubwira abana ati wewe tangura usenge iri jambo uryumva gute hakabaho ico kiyago cyo gutangura kwimenyereza kuko abana n'abantu batibagira ibintu tubigishije nibavyibagira hanyuma ikindi cyanyuma rero nashaka kuvuga ikintu kijanye n'imico kama mu buruhuko kabara akaryo keza yuko abana tubafasha kumenya akaranga kumenya intambo uburyo bubonetse kugenderera amaliye touristique amwamwe kumenya ati aha naha hakoretse ibi n'ibi kugira ngo abana bamenye uburundi babukunde bamenye kahise abantu rero bazokundisha abana bacu Burundi ni twebwe abavyeyi umva rero birasaba yuko uburuhuko dushatse yuko bumera neza bizovana na twebwe abavyeyi ivyo tuko turaheza abana nako ndavuga ngo ni cyanyuma ari ikindi nibagiye kabara akaryo keza ko gushobora kudetecta no kwidentifia ingabire abana bafise ni vyiza cyane yuko umwana umukurikirana muri uwo mwanya ukarabati nibiki ashoboye nibiki byari bisanzwe binyegeje muri we asanzwe azi gukora kumbura tarazi neza yuko afise iyo ngabire ni gute we nk'umuvyeyi ushobora kugira gute kumufasha ukamutera intege kugira ngo izo mpano ziwe ashobore kuziteza imbere mucamake nivyo navuga ego mbega akantu koko kubatwara nka ruguru kwa nyokuru kwa sokuru kugira ngo babone impene babone inka kuko uno munsi hariho umwana ashobora kuba atazi impene icarico afise 5 akabona impene akiruka byo ubona gute ico coco kiri muri bya navuze vy'imico kama imico kama ni vyiza yuko umwana ava muhira akagenda mu kindi gice umva rero urashaka kumutwara ku mutante urashaka kumutwara kwa nyokuru urashaka kumutwara ahantu kanaka kugira ngo umwana ashe kwiga ibintu bitandukanye akamenya ati inka zikamwa gutya barima gutya canke baturutsa gutya ivyo vyose umwana akamenya gukora udukorwa tw'amaboko bijya bikorwa vyose ruguru bakora umwana akaba kubimwigisha kuko hajya amezi 2 si make ni umwanya muremure urumva rero birasaba yuko abavyeyi bagira iyo programme bakabipanga akavuga ati bidusaba iki kujya tora twiyumvira ivyo dufungurira abana mugabo twumve yuko turiko turategura budget uburyo bwa bukenewe yuko nivyo nyene tubishiramo kandi twumva yuko biri prioritaire mu bintu abana bacu tuba two turabigisha hanyuma kandi akabaho n'imyanya rero yo kumviriza abana umwana kugira ngo azokuguruke akubwire ikiri ku mutima nuko bayakubonyemo ubugenzi kuko ari abavyeyi bajya imitima abana gatsanga umuvyeyi atashe umwana acagenda kwinyegeza cyangwa se ugatusanga no muvyeyi yigenza nabi gatsanga mu rugo no umuntu atukana arakarira abakozi ataha ijoro sinzi no umuntu afise ingeso mbi muri ico gihe biragoye cyane ko umwana ibibazo vyose azohura navyo ko azoza ngo yuguruka bikubwiye kuko abana barahohoterwa no mu miryango kuko naho hantu ushaka kurungika umwana arashaka kugira ingorane zamushikiye mugabo kubera cakiyago wamaze gushiraho mugabo kidahari ntuzobimenya umwana azoza gukura akubwira ati kanaka yarangiriye nabi mugabo mu gihe abayeho ico kiyago gifatiye kuri urwo rukundo ruri hagati y'umuvyeyi n'umwana uzogenda uramenya ibintu hakiri kare murakoze urakoze cyane nukuri uraciye ijya nino kuba ariko baradukurikirana nibaza yuko bavyeyi murumvise ingene dushobora gufasha abana bacu mu gihe c'akaruhuko nk'iki kinini reka ndagushimire murakoze cyane ndagushimire nibaze yuko ngira no hanyuma nitwabakenera muzotwitaba tuzokwitaba nanibagiye yuko abana kandi mu buruhuko tubafashe
kugira imyimenyerezo y'umubiri kuja muri sport ajya birakenewe cyane ko abana bagira sport yego birakenewe cyane kuko umubiri urakenewe ko twama tugorora kandi abana baba ariko barakura rero kugira ngo amagufa yabo akomere si bifungwa gusa bafungura mwa birasaba kandi yuko bigorora umubiri. Murakoze. Urakoze cyane, ndashimiye abakunzi bacu ba Horikane TV mwariko muradukurikirana. Twari mu kiganiro kivuga ukuntu dushobora gufasha uruvyaro rwacu mu gihe c'akaruhuko. Merci beaucoup. Reka turangize dusenga. Data turagushimiye kubwa kino kiganiro, turagushimiye kubwa bazokiraba, turagushimiye mwami ingene ubanye natwe, ingene utugirira neza uko bukeye nuko bwije, ufashe uruvyaro rwacu, ufashe abana bari muri vacances, ubarinde ibi na biriya bitava kuri wewe mwami. Turabakuragije mwami, iyo tutaba turi kumwe wewe uba uri kumwe nabo kandi urabakunda gusumba uko tubakunda. Turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, abana bose bari mu kiruhuko mana ubane nabo mwemuyera, reka abari wewe ubarongora muri byose mu burere bwose mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana igira neza ubu nibihe bidashira. Amen.